Bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryanje, iteka ryawe, iteka ryacu, ukwemera kuvyara ubuzima. Kaze mu makuru twabateguriye kuri uno musi, aho aza gushimikira kw'ihwaniro ry'abari mu muhari wa Kiro ririko ribera mu Buterere mu kigo citiriwe Don Bosco, hamwe n'isozerwa rya yubile y'imyaka 2025 muri diyoseze nkuru ya Bujumbura. Muco Ange Narcisse niwe mugiye kubana, sangwa ikaze. Kuva kw'igenekerezo rya 26 Kigarama gushika ku rya 30 Kigarama uyu mwaka, umuhari wa Kiro warateguye ihwaniro ridasanzwe ririko rirabera mu Buterere muri Centre Don Bosco. Iryo hwaniro ryuguruwe n'inkuka ya misa yahererejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa mu gisata c'abepiskopi kijejwe ubutumwa bw'abarayike, ingo n'ubuzima. Nayo ku musi ugira kabiri w'iryo hwaniro bakaba bazirikaniye hamwe ikete Papa yandikiye ugwaruka, aho abasaba ko boca mu makanda ya Yezu. Mu kuzirikanira hamwe iyo nyigisho bakaba bayifashijwemwo na Patiri Gilbert Burihabwa, ari icegera c'umunyamabanga nshingwabikorwa w'ikigo kijejwe ubutumwa bw'abarayike, ingo n'ubuzima. Mu gusozera akaba yabahaye umwimenyerezo, aho yabasaba kurabira hamwe ibibabuza gushingira intahe Yezu Kristu mu madiyoseze yabo, kumwe n'ico biyemeje gukora. Harimeshi Leose yaserukiye abo muri diyoseze ya Bururi, aratubwira ivyo barabiye hamwe. Mbere kurenga amabwirizwa, ca kabiri ni umwina w'ivyisi, ca gatatu gutinya ico twiyemeje kuzokora mu gushingira intahe Yezu Kristu muri diyoseze yacu ya Bururi, guhindura inyifato aho twagaba tukagamburuka, ica mbere. Ica kabiri gufasha abandi gusenga, ica gatatu gukora ibikorwa vy'ikigongo. Nayo kubwa Evariste Nimubona arongoye uwo muhari ku rwego rw'igihugu c'u Burundi, aratubwira ihangiro ry'iryo hwaniro kumwe n'ivyo asaba. Inyigisho twatunganije, twategekanije, tubona cane ko zishobora gufasha abakiro, zishobora gufasha abakristu, eka mbere n'abatari abakristu, ko tuvuga mu iteka ry'umukiro ko umukiro akorera Ekleziya n'igihugu c'amavuko. Twarashize imbere rero inyigisho zijanye n'ibi vyo kubana neza, vyo gutsimbataza amahoro, inyigisho zijanye no kwiteza imbere no kwitunganiriza utugambi duto duto, inyigisho zijanye n'ingene twokaburira ugwaruka ku bijanye n'uburongozi bwiza, no kuba imboneza aho babaye, kugira ngo abakiro b'akarorero mu muhari wa Kiro, b'akarorero mu bandi banyamihari, b'akarorero mu kibano cane cane, turushirizeho guteza imbere intererano Ekleziya ituzigako, intererano igihugu cacu kituzigako, kubumbatira amahoro no mu kugerageza kwiteza imbere mu bice vyose vy'umuntu. Turasaba kandi yuko abatujejwe mu gihugu bashigikira intambwe zacu, na cane cane mu kuduha ahantu dushobora gukorera atangorane, no mu gufasha mu bijanye n'umutekano waba baje mu bikorwa nk'ibi. Turasaba kandi na cane cane rero abaturongoye muri Ekleziya kuguma ku kivi, nibwo butumwa bwabo, twama twabituye dufise bitugoye, nabo bama bari hafi mu kuduha impanuro no mu gufasha mu kuduha inyigisho. Umukurambere ari muri iryo hwaniro, Daniel Bihugu, aratwiganira uko yatanguye uwo muhari n'ubutumwa yagiye arazezwa, eka mbere akatubwira n'ico yiyemeje kuzoshikiriza abandi bakiro bataje muri iryo hwaniro. Ninjiye mu muhari nkiri umwana mu 59. 59 urumva ko ari kera gose, imyaka mfise muri Kiro ni myinshi. Hanyuma nkaba naciye ndangura amabanga yose mu muhari, guhera ndi mu ntore abana gushika nduhembe
mu bakuru barongoye umuhari guhera ku gisata bakizigenza, guhera ku Nuzeye mu ntara mpuzabutumwa region mu France gushika muri diocese, mbere nararushe Nuzeye ndatorwa kuba umwanditsi mukuru wa kiro y'u Burundi bwose, ibyo bita secrétaire national. Hanyuma ubwo mpaye gusaza urabona ko nshaje, niho bandora kuba umuhanuzi mukuru wa kiro Burundi. Kristo yabwiye abatuma biwe ati kuva kera nari kumwe na mwebwe, ati nico gituma muzobembera intumwa mukagenda kurushikiriza ubutumwa abandi. N'ubu ico nico niteze kuri jewe no ku bakiro, nzogenda ndababwira ico twapfunditse. Twobamenyesha ko iryo hwaniro ririko riraba ku civugo ngo namwebwe nyene muzoshingira intahe kuko twamanye kuva ngitangura. Tubisoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristu yanditswe na Yohani ikigabane ca 15 umurongo wa 28. Kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 28 Kigarama umwaka wa 2025 niho muri Ekleziya ya Diocese nkuru ya Bujumbura hasozerwa umwaka wa yubile y'imyaka 2025 ya Ekleziya. Musenyeri Gervase Bashimiyubusa umwungere mukuru wa Diocese nkuru ya Bujumbura akagira ati nakanyamuneza gusozera iyo yubile ku munsi mukuru w'umuryango mweranda. Nayo mu gusozera isiguro yiwe akaba yahaye impanuro abavyeyi ku bijanye n'ingene bokingira abana babo afatiye ku isi ya none. Ufata umwana na nyina umwungere mu menshi kuko Herode aza kubwira umwana wamwice. Muri kino kiringo nabwo dutangwa ibihe bishasha, nitwumve umumarayika w'Umukama ariko arasemerera atubwira ati vyuke mwebwe mukuze, bavyeyi mwese vyuke, reke gusinzira, raba ingene mwokingira abana banyu kugeza y'ubu isigaye ifise uruhande runini rusa nka Herode mu kugomba gutegeza abana. Ndababwira ivyo muzi bikenya gusa. Isi ya none isigaye ifise akantu gasa n'aka Herode mu gukoresha ubwenge n'amayeri. Muratibuka yuko abamajusi baca ba Herode bakamubaza ingene boshika aho hantu ngo ahejeje kubagenekereza ngo yaciye ababwira ati gende mubarikize neza ivy'uyo mwana, muramutse n'umubonye muntumeko nanje nzi kumusenga. Ijambo ry'Imana rica rimwishurira ko atagomba kuja kumusenga, yagomba kuza kumwica. Nayo mwijambo ryo gusozera umwaka wa yubile y'Ekleziya, Musenyeri Gervase Bashimiyubusa akaba yasozereye akengurukira imigwi itandukanye yahejeje ikagira ingendo nyeranda. Imigwi itari mike n'abakora mu byo gutumatumanako amakuru, abarwaye n'abafasha mu by'amagara y'abantu,
abari mu rwibutsamana rw'igipolisi, abihebeye Imana, ababikira b'abana musiyari, abanyeshuri bo muri lycée Clarté Notre Dame de Vugizo, abari mu migwi y'ubutumwa w'intore, abakozi bo mu mazu n'abandi bakurikiye mu muvukano wa Yozefu Mweranda, abakora mu by'indero n'amashure, abafaratiri bo mw'iseminari nkuru y'i Bujumbura, abari muri za kominote nouvelle, abaneokatekumena, kumbure n'iyindi migwi yoba yaciye ubuso. Amaze guheza gukengurukira iyo migwi akaba yanakengurukiye kandi amaparuwase nayo nyene yatunganije izo ngendo nyeranda. Yohera ku bakristu b'iyi paruwase nyene ya katedrale Regina Mundi, aho haje amajana n'amajana. Hari n'abakristu bo mu paruwase Regina Pacis ya Kinindo, abakristu bo ku Musaga, abakristu bo mu Ruziba, abakristu bo mu paruwase ya Ngagara, abakristu bo mu paruwase Kivogatenga, abakristu ba paruwase Nyakabiga, abakristu ba paruwase Muberure, abakristu ba paruwase Muramvya, abakristu ba paruwase Buyenzi, abakristu bo muri paruwase ya Kanyosha, abakristu bo mu kirimba ca Bikira Mariya Musinyo Ikungu, abakristu bo muri paruwase ya Mutanga Sud. Twabamenyesha ko ivyo birori vyari vyatewe iteka na Prosper Bazombanza, icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu.